ndumiwe nk'ubu jewe nta kintu mfise kandi kuva umwana agenda niyo ngisubira kumubona ubu nta kintu na gitoyi na kimwe mfise no kwifashisha no bafashamo sinzi nko mu yindi minsi ngira ngo nanje ndabyonze abo nsega eko rana ku mwana kugira ngo ameruku asigaye herama nkizo mpuzu asigaye yambaye ntubona yuko ari ibintu biteye isoni ariko bibi ndakubaze gato je ndibaza mu muryango wanyu mwamufise ibintu by'amangetengete base nuko no bivuga namba ari mu miryango ya se bakozi banyishu media je ndibaza turi babo ntantare kandi je ibintu byo kwatsa amakamera n'ibindi sifiti wanje kibazo gusa abantu baba bashaka ko tugira iki ibintu byose tushaka umugaragaro kandi hari abantu bavuga byinshi ngo inyishu media kunuko ariko gusa niko bimeze kuko ubwa mbere tugitangura n'amakomantere mabi abantu bagenda badutuka ngo inyishu media ni byikoresha ibintu by'amagetengete inyishu media imeze kunuko oya kandi murazi ko umuntu mbere nyine umurako aratera imbere aha rero turi wabo ni nande nani novuga ko ari wabo nyine urumva ntantare ntamuzanye nga ndibazana ubwa mbere mu bibonye turi kumwe ntantare nani wiwe rero yagiye kumuzanira amazi ntacyo avuga ati ko bobo yakwatsa kamera kugira dufate urumva rero turi wabo ntantare novuga ko ari mu muryango wiwe ndazi ko bigore n'ubwa mbere benshi baza gutangara kubona ndi kumwe ntantare muri aka kanya urumva je ndibaza rero nta byinshi nabire novuga kuko ingorane gusa turi mu yabira naho nyinshi benshi barabavuga ati ngo nyishu media ikoresha amagetengete muraze ko mu gihe umuntu ariko atera intambwe bamuvuga ko ibintu byinshi cyane bitandukanye je ndibaza rero nuko ko yaraje nyakuru wiwe herababaje kabisa ibintu by'umuryango nuko nyine ni hatari kabisa hatari by'ubuzima biragoye by'ubuzima biragoye bibi none yarasa je mu kugira ngo ameruku byagenze gute Jembo je ndibaza nani mwana wawe yarabikubwiye mama ntare je ndibaza ibi byavuye mu muryango ari yasanzwe wabo byakarandi bo ngo twari tumaze kuvugana byinshi ubu abantu bakora kwa papa wanje aba kwa banderasi none uyu niba mukurikirana muri misi yose ubwo mubona kandi ntare vraiment urabona ko ari umusore mwiza nkuko muramu kandi ubu none ihera bigena se yambaye ihera wowe ubona yambaye izimeze gute ni hatari bana ko zamuhereye ega ubu ameze nikiragi nkuko bavyumvise urazi ko utsa nkuko ngo twiriwe nga nikiragi ntare ubu nakivuga abantu bose merero nkuko navuze ati je naje kwitura umuryango wiwe kugira mumenye nare tumwani kuko nare yarandise avuga ati mama je ndamukumbuye kuri telefone nuko nubu nyene tuma telefone cyangwa tukamuha big ari ukuntu yandika avuga ati mama wanje ndamukumbuye ariko sinifuza ko noshika kwa mama niyo yacavuga ko tumuzanaga kuko wewe ucugira iki ucushikiza ubutumwa kandi ucumubwira aho turi kuko twamusavye inyumba za mama yarase kuziduha mama wiwe yarase kuziduha urumva mugora je bwa mbere bitarabi ibi bintu byamaze gutakara ko yaratakaye naje nashisi mu rugo iwabo twaragize renye barampamagaje bati kwera rero urumva uri mu boss wiwe dufashemwe ibi mugaje narusi ico gihe nyene gusa ntibasuye kumbwira ati ngo ingo rero tugende tumurondere oya rero banderasi papa wanje niyo acagira iki niyo acakoresha effort kumukura hari je gushana uwo papa wanje namubaza ati none uyu ntari wamukuye akagoma bihisha bishariya urumva ngo nakwere ni sivyiza ngo zobabwiza ukuri cyangwa nyene azobabwiza ukuri umusaza utangura kuvuga sasa bivanye nuko abantu baguma bambwira abantu bakurikirana inyishu media iyi televiziyo yanje ngo Jesu ndamukurikirana ntare kandi imisi yose twama turi kumwe nifuza se nashaka ko noshira mu bintu by'ama kamera uno munsi nakije kamera kubera nyene umba basi ndabereke kandi sikukwatsa kamera gusa uko nyene muri video ahubwo nashaka badufashe baduha ubufasha kuko banderasi yamusaba 5 million
kugira iki age ngo sikuvuga ngo niwe ivyo yasanzwe afise we yarabikoresheje kwa ntare bidasaba amahera menshi ariko ubu ngo ibikenewe ni umuti uzova nimba yambwiye mu gihugu cyahigaye nimba muri Kongo nimba muri hehe ayumva niwo acagira iki aza kugura ayo mahera mugaya nace ndamubwira ati muzee tupunguzie hama je ni pigane umuryango wiwe niyo mpamvu nashitse ngaha kugira iki ushikana ubutumwa umuryango wiwe rero mwebwe namwebwe nimwe mufise andi makeya naje ayo mfise ubu warashaka naje ndayazanye kugira iki turabe yuko ntare wagira iki bamuvura rero nk'ubufasha ntare n'uw'igihugu nuko novuga ya ni watwese nico kibazo kimushikiye naje narigeze kuba afise ikibazo mu mutwe nuko baba babivuga ariko je sinokwemera ko ari ivyo rero ikibazo kibaye ku muntu nawe kirashaka gushikira n'umuryango rero sizi ko twofashanya amaje ko arinjira ngaho raba ko kanu ko hejuru voilà nguva rero uno munsi ikibazo narafise je nari nazanye amahera Banderasi naramubwiye ati tugabanye n'ukore yacavuga ati nza kubagabanya kuri 3 million naho nyene kubera ari mwebwe kandi iki kibazo si kiwawe ni cy'umuryango uyu ntare no wabitumye sasa bibaye nk'ivyo nyene by'umuryango wiyo bati ntare yari umuntu nyene twakoranye igihe kitari gito acavuga ati mama sata ya mahera fise na ifise 800 mugari umuntu yamaze kwemera 100 urumva aya mahera fise sizi ko nacanda gusigira kumbure n'abandi bantu bose bakeneye kugira cyo tutubana nimero zawe wazoba yarungikako muri Lumicash ko ndazi ko ntare yari umuntu akora neza cyangwa yari umuntu yubaha urumva ego sinzi rero naje ngakuya dusaba ubufasha cyangwa naho ndashirenga cyangwa naho sinzi ngene uvyumva nimba rindi nzira twakoresha kugira namwebwe murabe ico mwofasha ifise 800 kuko Banderasi namubwiye ati basi uyu mwana w'abandi tufata umusubiza ariya hama bace bamenya basi bamutwara ko ariya kwa Mari kwa Rojanti kwa nyene by'ikizungu yabati ngo voilà yabati ibi narafise sikuvuga ngo afise ingwara ni kintu gusa nyene kiriko kiramunira kiva kiranga ko avuga ico kintu we kugira ngo nimba agira iki sinzi ngene abivuga ngo nimba kukizitura ngo nimba dukoresha umuti uva hehe muri ico gihugu basi sare kadufe kwemera yacavuga ati 3 million muri 3 million bati Jefferson 800 hari undi umwe yamaze kwemera 100 kuvuga yamaze kuba ngaha 900 sasa namwibe nk'umuryango no munsi narinzanya amahera canke nima namwibe mwava muterera murayo mushirako n'abantu nyene bafite umutima w'urukundo adukurikirana n'ukuri muri Inyishu Media ni mudufashe turabe ko mwene wacu ngaha yagira iki yosubirana amagara yiwe nk'ubu jewe nta kintu mfise kandi kuva umwana agenda niyo ngisubira kumubona ubu nta kintu na gitoyi na kimwe mfise no kwifashisha no bafashamo sinzi nko mu yindi minsi ngira ngo nanje ndabyo abo nsega eko rana ku mwana kugira ngo ameruku asigaye herama nkizo mpuzu asigaye yambaye ntubona yuko ari ibintu biteye isoni sinzi nko muri iyo yindi minsi nayo ubu nta kintu mfise kandi ntewe nditeguye kubera sinarinzi ko mumuzana none ubyumva gute mbo jewe ukunda vyumva mama hagiye ibintu biragoye ariko kuba winsigura kandi ndazi ko muri no minsi y'amahera vraiment aragorana kandi kugira naho nyene turonka abantu badufasha ni mutsi w'amenyo kuko ndazi kira muntu wese wagwana n'ubuzima bwe kandi abantu benshi turakenye bo je nko kubivuze ubutumwa naguhaye nashise nga mu rugo uzocurondera bamwe kuko nanare yambwiye ati mama vraiment vyo bavyiza mumubwiye ko mama niyobora nibumbi bingaye ashirako urumva ariko umuntu akeneye abandi bantu ko twababwira kuko we ngo niwe wamureze cyane urumva ego sasa je ndibaza nuko ubutumwa rero uzocubushikira kwa mama ntare ego kugira arabica mufasha urumva narimvuze nti nzenze kubaza nko mu miryango hagira ikintu boterera nayo nka jewe ngaha tacu nifashishije mugabo ndibaza yuko bizoba kandi atari mu misi ya kure mugabo umwana aho mwavuze muba muramushira mube muramushizeho
umuntu aza kumurabira sibyo cyangwa oya mbo je ndamusubizayo hariya aho tuyari kuko mbo je novuga yuko n'ikindi kintu consommation ibintu byose bisigaye bizimba ubufu burazimvye n'ibindi urumva je mfise amakinga rero mu gihe mfise ya mahera umuntu azogenda agenda gira iki ayakuramo mu gihe bizoba bitevye mugabo tuyarosa amahera yandi yo kongerezako ibintu birashaka kuva mu nzira kare mugabo agumye ngaha bikaca bimara amezi abiri mu amezi abiri muri majana umunani usanga nsigaranye 300 n'amezi abiri azoshika oya kumbure rero ari abantu bafise imitima bafise umutima w'urukundo NYISHU media bashaka kuca badufasha bagatongeza ko amahera makeya no ufise makeya gufasha umuntu cyangwa gufasha abantu bakiriho ikintu nyamukuru apana bya bintu bagatse ngo NYISHU media yego nguni abarozi nk'abo abantu bashira mu commentaire vene urumva ko ari ubujuju umuntu ahuye n'ikibazo nukuvuga ngo ari muri NYISHU media ari undi umukozi w'Imana nabonye mu kiganiro nk'umukozi w'Imana agenda avuga nk'ibintu nk'ivyo nukuri nkaje maze imisi ngwaye ko ndavyumva vre ngwaye imisi ngwaye ngiripe hamwe n'amaguru urumva nk'abufaranga bwose nari mfise nabugutse imiti iwanje yego mugabo nko mu misi nko muri iyo ndwi ya mafaranga arashobora kugira ngo aboneke kugira ngo akwire muze gutanga kuyo muganga yego mbo sasa rero reka tubashimire gusa baruvuze ngo gombo cyumugira agatoke ntabwo ugira niba kwera amasaha naje mu mudugu na gitoro mfise nashaka ko mva nga direct namushikana ari kwa Banderas hamace mbananye ibindi gusa cyo nze gusa cyo nizera yuko ntare ubuzima azokira azokira rero kugira kuva rero gusa muri iyi minsi nyene ibintu biragora ari ukuntu bigora ndamye ukuntu bivaye n'ubukene rero bakozi ba NYISHU media ni uyu ni novuga ko ari bibi wiwe wa ntare niyo yigeze kumurera akiri muto cyane kandi ntare yarayigeze kuba ngaha pare yukubaha mama wiwe uno muvyeyi wiwe nuko bivuga ufise amakenga ashaka gushika ahantu akamubaza akamurondera Banderas akamubaza nabi ukuntu ameze kugira mudufashe vraiment kuko imiliyoni 3 ufise 800 cyangwa 900 nuko novuga yahabuzemwe imiliyoni 2 kugira akwire 3 miliyoni rero uraba ukuntu umubwira kagatoke kugira amasari ko arabura ko bitangiye kugira tangiye kwira sasa mbwira ko gatoki rero ntaco nari tugende cyane kuko nari arumva uza kwishura mbaye umuntu akoresha telefone aya mahera rero gute bibi nwambwiye ndayabike canke ndagusigira oya ndibaza ko yanyiba yabike urumva umuntu azozarongerereza ko yongerereza ko aho ni bien ça rero reka natwebwe turindire turabe iki Imana igiye gukora kandi murakoze cyane je ndibaza aho ni bien bibi gusa nuko nyene that's ko bigoye we tugira agatoki ngimbwira agatoki kugira cyo tugira iki je ndabona uranezerewe kubona umubonye ntare iminsi myinshi gusa rero baramaze kubwira hari uzogerageze basi umuzana agatoki umunsi umwe umukurikirana kuko kugira bamwuzi aragwana je ndibaza kubonye wewe uzomwo bica bibihera zo mudufasha ari kwa Banderas umwoza nibindi umutwara muri douche go turarinde rero agatoki bakozi ba NYISHU media nukuri ibintu biragoye cyane Jesse bashaka umuntu akomanta ibintu mama ngo bimeze uku mama bimeze uku kama ivinare yarafise ubuzima bwiza je sinashatse kubyinjiramo cyane bivanye n'ukuntu amakomantere bavuga ati ngo televiziyo y'NYISHU media niyo burozi televiziyo y'NYISHU media niyo muroze ntare ivyo bintu Jesse no fanda vyemeye na gato bro Jesse no fanda vyemeye na gato yabarahekenye utwo ngo televiziyo y'NYISHU media ni abarozi ivyo bintu vraiment ivyo bintu Jesse no vyemera kabisa gusa rero wandamwe dukurikirana kandi abafise umutima w'urukundo tumufashe ntare ibi birashika kuko n'abantu batari muri NYISHU media cyangwa abantu bataje mu bintu vya social media
baguma bagwaragurika ingwara zitandukanye intandara n'ibindi urumva mwe ibiro by'ingwara gusa birabaho mu buzima murabizi gusa rero tugabanye amakomantere mabi umuntu nyene uzi neza naza kuko unuse naje ndashaka gutuka kandi ndafise uburenganzira bwo gutuka urumva ndafise mu burenganzira bwo gutuka oya azokira yo gumumuraba aba yagukira ega razi umuntu agwaye amagaca akaba afise ubwenge bwo kwandika arumva n'ibindi ivyo navyo ndibaza nyene nivyo nyene ariko bibi ndakubaze gato je ndibaza mu muryango wanyu mwamufise ibintu by'amangetengete base nuko no bivuga namba ari mu miryango yase na mu miryango wacu oya nta na kimwe canke abana baba twakuze turi abana baba Kristo je ndibaza nare usanga yarahuye gusa n'ikintu kuko je numva inkuru ukuntu byatanguye hari umugenzi we yatubwiye ati ngo nare yarafise yaragiye muri sport n'agakobwa kamwe niho bace baduga bace burirana ni bato nimba ari bato hari rero yacatake no bace bamuburira aho nyene usanga rero yacahura n'imyuka mibi ari ya nyene kwitanganyika zica zimutwara usanga nivyo bice biguma bimuniga kandi nabyo rero nibyo usanga bica bimuniga kukubera ntavuge iyo yarari ivyo nivyo twiyumvira twebwe ndibaza kumbure umusa azokira neza azoca vyivugira neza sawa rero reka bobo zimisha kamera byinshi sawa